Inyuma y'ibura ry'ibitoro riteye ubwoba mu Burundi, mw'ishirahamwe OLUCOME ryiyemeje kurwanya ibiturire hamwe nisesagurwa ry'amatungo ya reta, bamenyesha ko kugira ngo ico kibazo gitoregwe inyishu irama ko hari ibintu vyinshi bikenewe. Ivyo navyo ngo nuko hoboneka ituze mu vya politike hamwe n'icuka ciza cotuma abantu bazana imitahe mu Burundi, gushiraho uguhiganwa mu vyo gutanga amasoko, gutunganya ibijanye n'amafaranga y'agaciro, kugabanya amatagisi, gushiraho ikigega c'intega bizoza, hamwe rero no gushiraho uburyo leta yocisha ibitoro mu mazi. Idonido mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jeannette Kamikazi. Icuka ciza mu vya politike hamwe no gushiraho guhiganwa mu vyo gutanga amasoko na cane kureka guha isoko ishirahamwe rimwe ariryo Interpetrol ni bimwe mu bintu nyamukuru bikenewe gukorwa na leta y'u Burundi kugira ngo ikibazo c'ikena ry'igitoro mu Burundi gishobore gutorega umuti. Ivyo vyashikirijwe n'ishirahamwe OLUCOME inyuma y'igihe kitari gito mu Burundi hibonekeza ibura ry'ibitoro ridasanzwe. Dukurikire Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe OLUCOME, amajwi we tukaba tuyakesha televiziyo Renaissance. Icambere twe tubona ko bikwiye gukorwa nuko habaho ico no kuyita ituze mu vya politike, no kuvuga l'environnement favorable mu janye na politike, no kuvuga igihe mu gihugu usanga abanyamitahe bababwira bati ejo umutekano ushobora guhungabana, ejo ibintu bishobora kutagenda neza, bakama muri co no kwita mu gifaransa incertitude, haca haba ingorane. Ikigira kabiri nuko leta yokora ibishoboka vyose hakabaho ico twita environnement des affaires. Environnement des affaires nayo irahambaye cyane kuko nkuko mubizi abanyamitahe ntibashobora kuzana igihugu mu gihe ivyo bintu bita environnement des affaires bitahari. Ica gatatu twibaza yuko gihambaye cyane nuko leta yoshiraho ico bita guhiganwa vyuguruye la concurrence royale, kuko ubu ibibazo bihari biraboneka neza yuko leta ishira imbere ico bita monopole. Usanga isosiyete imwe ariyo iri mu bintu vyose, ariyo yahebewe isoko yo kudandaza ibitoro, no kuvuga Interpetrol. Ubu uniyo idandaza ibitoro yonyene, nironka amasoko yose ahantu hose. Urumva rero ni sosiyete yaho rikomeye murayizi neza yitwa Engen. Ubu imitahe nka yose yatwawe na Interpetrol irenga 50%. Ibi rero bituma mu bisanzwe ibintu vy'igitoro navyo nibigira ingorane yindi, kubera usanga ari umuntu umwe, ari sosiyete imwe iri mwihi gisata. Ibintu bijanye nibi vy'amafaranga y'agaciro bigomba kwigwa cyane, kuko nta gihugu nk'igishaka c'u Burundi gishobora gutera imbere ibintu bijanye n'amafaranga y'agaciro bitakozwe, ntibikunda, biragoye cyane. Kubwa Gabriel Rufyiri ngo kugabanya amatagisi asabwa umunyagihugu kw'iritiro ry'igitoro hamwe no kubaka ikigega c'intega bizoza hadasizwe inyuma kwiga ingene ivyo bitoro vyocishwa mu mazi, ngo navyo biri mu bintu bihambaye vyokorwa bigaheza bigatuma ico kibazo gitoregwa inyishu nk'uko bisigurwa n'uwarongoye ishirahamwe OLUCOME. Tumukurikire. Nuko tubona yuko leta yari ikwiye gushiraho uburyo buhambaye cyane janye n'ibijanye n'amatagisi. Murabizi igisata c'ibitoro leta ikwara amamiliyaridi menshi cyane, menshi gose, arenga amamiliyaridi 40 ku mwaka. Guza litiro y'igitoro leta igutwara hafi 40% kw'iritiro. Murumva rero ko ayo mafaranga ari menshi cyane. Leta rero yoraba ingene igabanya amatagisi kugira ngo igabanirize abanyagihugu. Ikintu c'indwi bokora kana cone gihambaye cyane nuko boshiraho ikigega c'intega bizoza. Igihugu nk'u Burundi kiriho kugeza nuno musi tagira ikigega c'intega bizoza. Murumva yuko ivyo bintu bidashoboka. Ikigega c'intega bizoza leta yari yaracubatse, icubaka igitega, terine irazishiraho, mugabo leta yabikoreye isosiyete yitwa Interpetrol. Ubu Interpetrol niyo ikora ibitoro hanze igaca ibibika mu ico kigega ca leta igitega. Ivyo rero ubusuma bubera mu iki kigega nta muntu ashobora kubusigura ingene bungana, kuko nta ma inspection yaba. Twaravugije induru turagira, kuko ndabibukije ishirahamwe OLUCOME ryarigeze kuba mu mugwi ujejwe kwiga no kuraba ingene ibintu vy'ibitoro vyoboneka mu gihugu. Mugabo kubera twabonye nuko twari turi muri ca kigo kijejwe kuraba ivyo gutanga amasoko ya leta, twari twararungitse y'abantu no mu ivyo vy'ibitoro twararungitsemwe abantu, mugabo tubona yuko leta ivyo impanuro dutanga ntibazumva, tuca tuhita kubiva
kubivamwo twaciye tuhitamo kubivamo kubera twabonye yuko ata kintu na kimwe kiriho kirakorwa cotuma leta abanyagihugu bashobora kuronka akarusho. Icanyuma twebwe tubona naco niko gikomeye rwose nuko hojaho uburyo leta yocisha ibitoro mu mazi ikoresha ikintu bitara corridor du nord aho gukoresha corridor sud, ni kuvuga gucisha ibitoro mu kiyaga Tanganyika mu bwato, kuko niyo nzira izimbutse cane. Byo byose twabyari ibintu twagumye dusaba twamye tuvuga, mugabo leta yaravyanse. Ivyo vyose bimeze gutyo rero mu gihe uwo munsi abanyagihugu bidoga ku biciro vy'ibintu vyaduze ku rugero umunyagihugu no munsi atabona iyava n'iyaja. Abo banyagihugu bakaba bidogera leta y'u Burundi ko batabona aho ihagaze uyu munsi mu gutorera inyishu ico kibazo, bakavuga ko bibandanije uko babibona atakamaro ko kuvuga ko boba bari mu gihugu citwa ko gifise abategetsi, bati hazo basigaye guhaguruka bakarondera inyishu nyayo mu kurondera abategetsi nyabo bashobora gusubiza ibintu mu buryo nk'uko bavyivugira. Jeannette Kamikazi ndamushimiye. Abanyagihugu barondera impapuro z'inzira mu gipolisi kirabe vy'abinjira n'abasohoka pafe muri kino gihe bakwigiturire kitagira uko kingana. Abo banyagihugu bavuga ko kandi hambavu yo kwakwa igiturire n'ikiringo co kuronka urupapuro rw'inzira baba basavye bisaba kurindira nk'utetsa amabuye arindiriye kwasha. Basaba umukuru w'igihugu guhagurukira ibiturire biriko vyakwa ku mugaragaro muri ico gisata, aho ni mu gihe abandi banyagihugu bavuga ko Varisito Ndayishimiye ivyo kurwanya igiturire mu Burundi atazobishobora, ko hakwiye kuboneka undi mukuru w'igihugu abishoboye. Idonido mu nkuru twateguriwe na Dondo Diembaza umutima. Mu gipolisi kijejwe kuraba ivyo abinjira n'abasohoka PAF muri kino gihe ugiye gusaba urupapuro rw'inzira ahabwa urupapuro rwo kuzuzako umwidondoro wiwe bita formulaire mu kinyamazuru aruko atanze amafaranga 15,000 vy'amarundi. Abapolisi baba bahari bayaka bakaba bakoresha ikirundi gitomoye neza atagucisha ku ruhande. Udafise ayo mafaranga canke wanse kuyatanga urahatonda umusi wose n'urwo rupapuro rwo kuzuza ukaruhira kurubura. Urondera pasiporo ordinaire muri kino gihe bivugwa ko igiciro cayo cashinzwe na leta ari 235. Uyironka umaze kuyitangira amafaranga 500. Nukuvuga ko amafaranga 265 arayacishwa ku wepfo na bamwe mu bakozi ba PAF. Urondera resepase isanzwe igurwa amafaranga 35,000 canke sepejere igurwa 18,000. Uyironka umaze kuyirihira amafaranga 150. Naho umuntu aba yatanze amafaranga angana gutyo, kuronka urupapuro rw'inzira bisigaye biteba cane. Akarorero gatangwa n'abarondera izo mpapuro na kamezi 6 ashobora guhera, mbere akanarenga utararonka iyo passport. Igitangaje ngo nuko uwitangiye amadolari 200 umunsi ayisabiye ko ataha ayitahanye. Abo banyagihugu bavuga ko ibiro vya PAF biheruka gukora neza bikirongowe na komiseri de polisi Jimmy Hatungimana, ubu arongoye igisagara ca Bujumbura. Yamara ngo kuva muri ntwarante 2021 aho bitanguriye kurongorwa na komiseri de police principale Maurice Mbonimpa, ibintu vyaciye bidabuka kugera na magingaye. Abanyagihugu basaba izo mpapuro z'inzira basaba umukuru w'igihugu guhagurukira ivyo biturire biriko vyakwa ku mugaragaro muri ico gisata ngo biheze bihagarare. Ni mu gihe abandi banyagihugu bobo bavuga ko Varisito Ndayishimiye ivyo kurwanya igiturire atazokwigera bishobora, ngo kuko n'abajya kinini arabatinya n'abakomakoma. Igikwiye ngo n'uwundi mukuru w'igihugu mushasha adakorera ku gitsure ngo nk'ico Varisito akorerako, agaheza agahesha imbere y'amadosiye avugwamwo abakimutera. Aho ngo niho Uburundi bwokira.
Dondo Jemba z'umutima ndamushimiye. Tukiri muri ico gisata nyene kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatanu Munyonyo mwaka wa 2021 umushikiriza manza wo muri parake ya Mwaro yarafashwe ariko ahabwa igiturire nkuko bivugwa n'ababibonye igihe yafatwa uwarahejeje kuyamuha niwe yamureze. Abamufashe nabo basanga ariko abika ibihumbi 100 vy'amarundi muyo yarasigaje. Igipolisi co ngaho Imwaro kimenyesha ko uwo mushikiriza manza apfungiwe muri komisariya nkuru y'Inyamiramabi mu kurindira ko amatohoza ahera. Abanyamwaro bavuga ko abagigiturire c'amafaranga make aribo bafatwa mu gihe ibihanganga vyo mu mugambwe CNDD-FDD bijya menshi bitigera bikogwa ko amatohoza. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye n'ayandi twabateguriye. Hewe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari kwikanga agahaguruka rugaba atari kugambana akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cacu ukabishakisha atagushamirana ukabishira ku mugaragara atakurondera amaronko ubona ko gutinya igitsure canke kugendera mu kwaka umuntu numwe wabigize indahere dahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi to tibagiye ugwaruka ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tuje hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibarariguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ivyo twabiriye akuya tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwankibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze. Radio haguruka ewe radio haguruka komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora aramabanga tubibangira ingata ibidashobora kuvugwa n'umuntu numwe tukwifashishe mu kubishira ku mugaragara atagushidikanya maze turinde amaganya. Ewe radio haguruka uracara uwa mbere. Umunyororo w'umwaka n'inusu imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi nico gihano sentare isubiramwe imanza ya Ngozi yakiriye Cesari Nizigiyimana mustanere wa komine Nyamurenza y'intara ya Ngozi. Sentare ikaba yamwagirije kudakingira Claver Sindayigaya kandi abishoboye icyaha abajyango buwishwe bavuga ko cyahinduwe ngo kuko ubwa mbere yakurikiranwa ku cyaha cyo kumwica. Umujyango w'uwishwe kumwe n'abanyengozi bakaba batashimishijwe n'iyo ngingo ya sentare aho bavuga ko bumiwe bumvise iyo ngingo ya sentare ngo umukuru w'igihugu yarakwiye kureka guhenda abarundi n'amakungu ngo arikararizwa n'ubutungane kandi ariwe mucamanza mukuru mu gihugu. Bakaba bamusaba ko nabo yobatunganiriza. Idonido mu nkuru twateguriwe na Eric Kwizera. Cesari Nizigiyimana mustanere komene Nyamurenza y'intara ya Ngozi niwe sentare isubiramwe imanza ya Ngozi yaciriwe umunyororo w'umwaka n'igice. Uwo mustaneri ava mu mugambwe CNDD-FDD yari yapfunzwe yagirizwa guhishirira bishe umutama yasohoye mu gasho wenyene acamushikiriza abanyagihugu bamwishe akaba yaciye yagirizwa ko atatabaye umutama w'imyaka 70 kandi yarabishoboye. Amakuru dukesha abakora mu butungane Ngozi parike ngo yarahinduye ivyagirizwa uwo murongozi wa komene Nyamurenza. Ubwa mbere yari yakurikiranywe ku caha co kwica uwo mutama mugabo parike yamuciriye gupfungwa umwaka n'igice no kuriha imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi kubera ko atakingiye Sindayigaya kandi yarabishoboye. Umuryango n'abanyagihugu bari bafashe urugendo bashika Ingozi gukurikirana urubanza mu ntayi cese kwa 28 gitugutu baratangajwe no kumva urubanza rwaciwe bakabagira bati mustanteri niwe yasohoye uwo mutama mu gasho amushikiriza abanyagihugu ngo bihanire aca yicwa n'abanyagihugu bagwiriyemwo urwaruka rw'imbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD ngo yategerezwa gucirwa urubanza mwabigizemo uruhara canke uwishe mu bandi. Abandi bantu 8 bo bagirijwe ko bamwishe koko bahanishijwe umunyororo wo guherayo. Ububuranira umuryango wa Claveri avuga ko ivyindishiye akababaro y'imiliyoni 2 atacuye mu bagiye ngahubwo arakamara amaza ku butungane bw'u Burundi. Claveri Sindayigaya yari yindijwe ibohero mu ntango za Nyakanga yagirizwe uburozi kumwe n'umugore wiwe akaba yishwe n'abanyagihugu. Inyuma yaho mustanira musohore ibohero agaca mushikiriza isinzi ry'abari
bariko barakora ibikorwa rusange. Uwo mutama yaratakambiye musitanteri amusaba ko atomusiga ngaho ko yogenda mwijaniye wenyene, mugabo musitanteri yica amatwi. Akigiye abanyagihugu baciye bamukubita bamutera n'amabuye kugeza asandavye. Umuryango w'uwo yishwe wari witeze ko musitanteri ahanwa bikomeye, none ngo barumiwe no kubona urwo yaciriwe. Abanyengozi batashimishijwe n'urwo rubanza basaba umukuru w'igihugu kureka kwama ariko arahenda abarundi n'amakungu ngo ariko ararizwa n'ubutungane kandi ngo ari we mucamanza mukuru mu Burundi. Bakabaheraheza bamusaba ko yotunganiriza uwo muryango. Eric Kwizera ndamushimiye. Habandanya kwibonekeza ibitigiri vy'umurengera vy'abana baheba ishure mu ntara ya Rutana nk'uko bishikirizwa n'urongoye igisata co gutunganya imigambi mu buyobozi bw'indero muri iyo ntara. Mupfasoni Louise Nshimirimana akavuga ko ubukene mu muryango aribwo butuma abana baja guca ingero mu gihugu kibanyi ca Tanzania, no kudakunda ishure ku bana ari bimwe mu bituma abo bana baheba ishure. Agasaba abavyeyi guhimiriza abana babo ngo bakunda ishure kuva bakiritangura gushika bariheze. Bamwe mu bavyeyi twaganiriye batashimye kuduha amajwi bavuga ko bigoye bikiriko kuko gukundisha ishure umwana mu gihe mu mihana yabo hakiranga ubukene buzura inzara bugata. Bagasaba intwaro ya CNDD-FDD kwikubita gashi ikareka kwitaho inyungu zayo ikagarukira igisata c'indero ntibame bababona mu gihe c'imyiyamamazo gusa. Idonido mu nkuru twateguriwe na Aline Munezero. Ibitigiri bitangwa n'ubuyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Rutana vyerekana ko mu myaka 2 gusa mu mashuri shingiro hahevye kwiga abanyeshuri bangana 26,381. Mu mwaka w'ishuri uheze 2020 ushira 2021 hahevye abanyeshuri 13,850, mu gihe imbere yaho mu mwaka w'ishuri 2019 ushira 2021 naho hari hahevye abangana n'ibihumbi 12,531. Mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro mu mwaka w'ishuri 2020 ushira 2021 hataye ishuri abana 640. Aho ni mu gihe imbere yaho no kuvuga mu mwaka w'ishuri 2019 ushira 2020 hahevye abanyeshuri 482. Ubukene bwugarije imiryango ngo butuma abana batishure maze bakaja guca ingero mu gihugu kibanyi ca Tanzania nk'uko bisigurwa na bamwe mu bakozi bo mu buyobozi bw'inyigisho aho mu ntara ya Rutana. Ikindi ngo gituma abana baheba amashure ku murindi uteye ubwoba ngo nukudakunda ishure. Hambavu y'izo mvo zibiri za mbere hiyongereye ko abaheba kubera gutwara inda z'indaro canke kubera kugwara. Ivyo rero bikaba vyemezwa na Louise Nshimirimana arongoye igisata co gutunganya imigambi mu buyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Rutana, ahasaba abavyeyi guhimiriza abana babo kugira ngo bakunde ishure. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio Isanganiro. Turavye mu maraporo duhabwa n'abayobozi b'indero mu makomine tubona yuko abanyeshuri bacu baheba amashuri ku mvo zitandukanye. Ubwa mbere batwereka ubukene mu miryango kandi akenshi nibwo buza imbere. Baratwereka kudakunda ishuri ku banyeshuri bacu, ubu baratwereka inda z'indaro nabo baja kubaka hataragera. Hariho n'abandi bana baheba kubera ingwara zitandukanye kubera na bwa bukene buri mu miryango. Hariho n'abanyeshuri batwereka ko baheba kubera bagiye kurondera amafaranga cane cane kubera twegereye igihugu ca Tanzania. Abavyeyi twabahanura yuko bohimiriza abana babo bagakurikirana ishuri ko niryo shoko ry'iterambere, bakabakurikirana kuva bakiritanguye gushika bariheze. Bamwe mu bavyeyi twaganiriye ariko batashinye kuduha amajwi bavuga ko bigoye gukundisha ishuri umwana mu gihe mu mihana yabo haranga ubukene buzura inzara bugata. Bagasaba intwaro ya CNDD-FDD kwikubita gashi ikareka kwitaho inyungu zayo gusa maze igarukira igisata c'indero ngo ntibame babona abategetsi mu gihe c'imyiyamamazo gusa.